Chuti bakunze ganira vingine bica kuri Induni TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabahe ikaze bivanye naho muhereye muri kano kanya nko mubizere Induni TV tudasubira ko matuzanya makuru ashushe ngino cyane cyane kwa kinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorerezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend n'abandi batandukanye makuru rero tubafitiye na makuru rero ya Primus League aho mu mpera zindwi yarayirangiye imigwi igera kuri 14 niho yari yakinye urukino inkino zindwi igira 9 aho urukino gwatanguye rero n'urukino rero gwatanguye n'urukino hariya gwabaye ku munsi w'Imana aho umugwi wa Message Ngozi warayunganije n'umugwi wa Vitalo igisindo cy'umugwi wa Message Ngozi cyaraye gisindwe na Raoul Vyamungu mu gihe igisindo cy'umugwi wa Vitalo cyaraye cinjijwe n'uwitwa Nzeyimana Jareka dukurikirane rero dukurikire ngine ibino bisindo bibiri ku mpande zomi vinjiye hama duce tugaruka turaburundi rukino ingene gwari gwifashe. Urukino rero gwaciye rukwikirana urukino gwahuje umugwi wa Bujumbura City hamwe n'umugwi wa Kayanza United hariya ku kibuga urunani mu ntara ya Cibitoki aho ino migwi yose yanganije ibisindo bibiri kuri bibiri igisindo ca mbere cy'umugwi wa Buja City cinjizwe n'itwa Irakoze Lievin icakabiri cinjigwa n'itwa Bigirimana Zuhair hanyuma mu gihe ku ruhande rw'umugwi wa Kayanza United abinjije ibisindo bibiri Irakoze Saidi Batazira Desai n'uwitwa Bigirimana Abed reka rero dukurikirane bino bisindo hama duce tugaruka turabe urundi rukino. Ego urundi rukino rero gwakurikiye n'urukino gwahuje umugwi wa Tigre Noir hamwe n'umugwi wa Atletico New Oil Academy. Atletico New Oil Academy yari maze inkino zigera kuri 8 itarasinda n'urukino na rumwe ariko yarayisinze umugwi wa Tigre Noir hariya mu Ruyigi ibisindo bibiri vyose kuri kimwe ku ruhande rw'umugwi wa Tigre Noir uwinjiza igisindo n'uwitwa Abdi mu gihe ku ruhande rw'umugwi wa Atletico New Oil Academy yahariya Imuyinga abinjije ibisindo ni uwitwa Tuyombe Cesar hamwe na Rukundo Terence reka dukurikire bino bisindo hama duce tugaruka turabe urundi rukino.
rukino gwakurikiye n'urukino rero rwabereye ku kibuga urunani i Buganda aho umugwi wa Interstar wasubiye kandi kunyagirwa n'umugwi wa Olympique Star ibisindo vyose bine kuri kimwe. Igisindo cy'umugwi wa Interstar cyaracinjijwe n'uwitwa Jean Petit mu gihe ibitsindo bine vy'umugwi wa Olympique Star vyaraye vyinjizwe n'uwitwa Ndizeye n'uwitwa Kwizera Eric Kirungo. Uyo nawe yinjije ibisindo bibiri mu gihe Pascal Ramazan nawe nyene yinjije ibisindo bibiri. Reka dukurikirane ingene bino bisindo vyinjiye hama duce tugaruka turabe urundi rukino. Urundi rukino gwakurikiye urukino gwahuje Magara Young Boys hamwe n'umugwi wa Aigle Noir n'urukino rwabereye ku kibuga urunani mu ntara ya Cibitoki aho umugwi wa Magara Young Boys waraye utangaje cyane gose umugwi wa Aigle Noir aho baraye banganije igitsindo kimwe kuri kimwe. Igitsindo cy'umugwi wa Magara Young Boys cyaraye kinjijwe n'uwitwa Viator Nomo mu gihe igitsindo cy'umugwi wa Aigle Noir cyaraye kinjijwe n'uwitwa Nshimirimana Darcy. Reka dukurikire bino bisindo hama tugaruke turabe urundi rukino. Urundi rukino rero n'urukino gwahuje umugwi wa Burundi Sport Dynamique hamwe n'umugwi wa Rukinzo Rukinzo. Burundi Sport Dynamique n'ubu ibintu ntibimeze neza inyuma yo kunganya inkino zigera kuri 2-3 waraye kandi usubiye gutakaza usindwe n'umugwi wa Rukinzo Football Club igitsindo kimwe kubusa igisindo tuvuge yuko ni igisindo cinjijwe n'uwitwa Ndikumana Dani yigeze gukinira umugwi wa Atletico Academy. Reka dukurikire kino gitsindo hama duce tugaruka tubasezere.
Ego ngira mwabonye bino bisindo urundi rukino rero tutigeze tuberekana urukino banganije ubusa ku bundi rukino gwahuje umugwa wa Top Junior hamwe n'umugwa wa Musongati urabona yuko ino migwi yanganije ubusa ku bundi ariko urundi rukino guhungurijwe n'urukino gwari guhuza umugwa wa Flambeau du Centre hamwe n'umugwi wa Bumamuru mukamuzi neza yuko umugwa wa Flambeau du Centre uri hanze y'igihugu muri Misiri aho witabiriye inkino zigira kabiri z'amajonjora ya CAF Champions League aho rukino rwa mbere basinzwe n'umugwi wa Zamalek igisindo kimwe kubusangira ayo namakuru rero tubafitiye n'ibitsindo reka rero ndabashimire mwese mashowe kudukurikirana muri benshi ndetse nkabonyeraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mu kurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV hasta la vista.